Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa agateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzaja bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko akaryo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Tudatevye rero amakuru yacu tuyatangurire muri komine Murwi, aho ariko haravugwa inkuru y'umubabaro kandi iteye agashavu gakomeye cane. Abaryango b'umuhisi Micheline Niyitanga baratakamba ko Leonce Habyarimana yabahekuye atarekurwa. Micheline Niyitanga yari umwigeme w'imyaka 14 yava ku mutumba Butega muri zone Buhindo komine Murwi mu ntara Cibitoke. Yari yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato kuri Ecofo Butega. Micheline Niyitanga yasandabiye mu bitaro bikuru bya Cibitoki kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023. Micheline Niyitanga yishwe n'iki? Nk'uko bivugwa n'abaryango b'umuhisi Micheline Niyitanga yafashwe aremba cane kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Umuvyeyi wiwe Nizigiyimana Fireda bimutera amakenga aca aramujana kw'ivuriro ritoya rya Butega. Abo nabo babonye bikomeye bamurungika mu bitaro bikuru mu Cibitoke. Abaryango babandanya bati niho kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 umwana yaremba rwose. Nyina yari amurwaje akaguma abona umwana yaka telefoni, araheza aramubaza ati none ko urwaye ariko ukaguma utelefona, telefona nde ko na so wawe yadutaye? Niho umwana yamubwira mu bucagucagu ati njewe nukuri ibi byose bimbaye ko ni Leonce yanteye inda, turayikuramo biranga. Umuvyeyi agwa mu gahungwe. Umwana ati aha hose ubona ntira telefoni mba ndiko ndambwira uko merewe. Niho ku munsi w'iryo genekerezo umwana yaca acikana nyina kubera ubwoba, mbere abanza aratoroka ibitaro. Bukeye twarabwiranye nk'umuryango turaza turaba uwo yitwa Leonce Habyarimana. Twamusanze mu gasantere kitwa Nyakibanda. Tumwikojeje ko aramwiyambura kubera ico yishimikije. Yari asanzwe atwara umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Butega. Niho haca haboneka uwitwa Longine asanzwe ari nawe amukingiye mu mabi yose yakora bafatikanije. Nk'uko aho ku mutumba ngo niwe afata irya nyuma. Ico yanse ntawe ugikora kandi nta n'indongozi igenwa kuri uwo mutumba uwo Longine atabyemeje. Longine arahira ko Leonce Habyarimana adashobora gufatwa. Ihagarika rya Leonce Habyarimana. Bamwe bo mu muryango w'umuhisi bahavuye bitura musitanteri wa komine Murwi. Aba ari we atanga itegeko ryo gufata Leonce Habyarimana. Abaryango b'umuhisi babandanya bati Leonce Habyarimana amaze gufatwa baguma bigamba ko naho afashwe ata minsi azamarayo. Twaragize Imana arapfungwa, mbere yaramaze umwanya atari muto Imurwi, mu nyuma arajanwa mu Cibitoki aho amaze ukwezi ataracibwa urubanza. Ubu rero twumvise ko buca arekurwa. Twogomba tubasabe nyabuna mudutabarize iyo nkozi y'ikibi ihanwe, kuko yaradukoreye ikibi mu muryango kandi arazagikorera n'abandi bigeme, kuko nibamurekura nyine ataco bazaba bakoze. Konona umwana w'imyaka 14 amaze kumutera inda ntiyanamutubwira ngo tumukurikirane, bimuviramwo urupfu rw'umwana. Ni ibintu bikomeye cane kandi yaraduhemukiye ku buryo bukomeye cane. Abantu bakora ibintu nk'ibyo nabo kwihaniza, kuko ibyo yakoreye Micheline Niyitanga wacu ejo azobikorera umwana wundi.
amarwi adusumira icatumye Leonce Habyarimana arondera gukurayo iyo nda ngo yatinya ko vyomubuza gutwara zone Buhindo, aha ngo niwe buca agenwa kurongora iyo zone. Umuntu akora nk'ivyo yatwara abantu gute by'ukuri? Turatakambiye abatwara komini, abatwara intara n'abatwara igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye rwose mudufashe iyi nkozi y'ikibi ihanwe bimwe by'akarorero kandi itange n'indishi y'akababaro. Umuntu yaduhekuye gutyo ahanwe neza n'abandi bana atazabahemukira nk'uko yahemukiye uwacu. Micheline Nitanga yahambwe ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 mu ntara ya Cibitoke, ariko abaryango biwe ndetse n'ababanyi bagasaba ko umukozi w'ikibi yahanwa bimwe by'akarorero ku buryo n'abandi bose bari bafise umugambi nk'uwo wo gushurashuza bigeme bawuheba kugira ngo ikibi kiriko kiraba ngaha mu gihugu c'u Burundi gihagarare. Tuvuye ku iyo nkuru yari iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi y'umubabaro, amakuru yacu tabandanirize ku myidogo y'umunyagihugu inyuma y'ivyaraye bishikirijwe na Dieudonné Dukundane. Iby'u Burundi ni agahomeramunwa, barirukanye amakinga n'amamoto, barabomoye amazu ngo bagure amabarabara, baradugije ibiciro uko bashoboye, baraye batunyaze ikibanza mu masoko, none n'amapariseri ngo ni ngombwa bayahe abayashoboye bayubake. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda, bakabona ko leta iriko irahemukira abanyagihugu ku buryo bukomeye cane. Umushikiranganji Dieudonné Dukundane yaraye atangaje ko abafise impangu mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa kuja kwerekana ikirangaminsi c'ingene bapanga kubaka gushasha izo mpangu bisunze igicapo gishasha cy'igisagara, ngo utabishoboye bazomwaka itongo ryiwe barihe umunyamafaranga ashoboye kuhubaka uko leta ibishaka. Dieudonné Dukundane yamenyesheje kandi ko ibyo kugura no kugurisha amatongo mu gisagara ca Bujumbura bigiye guhagarara, bisigura ko nyine umunyagihugu atazajya ashobora kubaka nk'uko leta ibishaka, itongo ryiwe bazajya barimunyaga akagenda nta n'ikintu bamuhaye. Ibiriko biratera agahinda abanyagihugu bakibaza niba ibi bintu biriko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera abanyagihugu, bakibaza aho ari kubikura, bakibaza n'aho bizageza igihugu. Mu ncamake, udashoboye kubaka ntazoba anarekuriwe kugurisha itongo ryiwe. Ni inkuru ibabaje cane kandi inateye agahinda, aho abanyagihugu bagiye kunyagwa amatongo babiriye akuya, akagurishwa n'abagwizatunga ntagire n'ingurane bahabwa. Ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye isoni cane. Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kugira ico akora kugira ngo iyo ngendo mbi ihagarare. Ibi bariko barakorera abanyagihugu ni ibintu biteye isoni cane. Abanyagihugu bavuga ko ata bushobozi bafise bwo kubaka inzu za kijambere. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Buyenzi, komine Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ata bushobozi bafise bwo kubaka inyubakwa za kijambere nk'uko ubushikiranganji bw'inyubako buherutse kubimenyesha. Abo banyagihugu bemeza ko babayeho mu buzima butoroshe bivanye n'ibiciro biguma biduga, bituma amikoro yabo aguma ari make, bituma batabona ingene boshira mu ngiro ibisabwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inyubako, aho babasaba kubaka inyubako zijanye n'uko igicapo kimeze. Abanyagihugu bagasaba leta ko yobaronsa uburyo bwo kubaka, bakazoza barishura buhoro buhoro. Ikindi basaba ni ugusigurirwa uwo mugambi, bakagira ico baterera kugira uze ufashe iterambere ry'umunyagihugu, aho kuza uhungabanya ukubaho k'umunyagihugu mu mutwo yabiriye akuya. Kandi leta yo ikaba ishaka kutwigarurira ikoresheje ingufu zayo bwite. Umugambi wo gusubiramwo ko inyubako mu bisagara urakwiye kwigwa neza. Gabriel Rupyiri arongoye ishirahamwe Urukomo abona ko kuba abantu bubaka mu gisagara batisunze ibicapo bitegekanijwe harimwo ugusamara ku bajejwe gukurikirana bugufi ibijanye n'inyubako mu gihugu. Rupyiri ariko arashima ko umugambi wo gusubiramwo igisagara ari mwiza, akamenyesha ariko ko ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi rikwiye kwigwa neza.
Kubwiwe leta yari ikwiye kubanza kugirana inama n'abo bose vyega kugira batahure uwo mugambi banafashe mu shirwa mu ngiro ryawo. Asaba ubushikiranganji bujejwe inyubako kwisunga ivyo ibindi bihugu vyisunze mu gutunganya ibisagara vyiza. Mu vyo ahanura leta nuko yokorana n'abanyamitahe ikubaka amagorofa, abafise amatongo bagahabwa inzu zo hasi n'impapuro ndangatongo. Akavuga ko hataba kwimura abari basanzwe bafise amatongo, ahubwo ko hagakwiye kubakwa amazu ageretse maze abari bafise amatongo bakaja hasi, abubatse nabo bakaja hejuru. Uwurongoye Orukomo abishikirije inyuma y'aho ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo inyubako butangiye ikiringo gishika ukwezi ku bafise amapariseri mu gisagara ca Bujumbura, cane cane ababa muri komine, kuja mu bushikiranganji kuraba ibicapo vy'inyubako bivanye na karitiye barimwo. Bakongera bagasabwa kandi guca batanga muri ubwo bushikiranganji indinganizo y'ingene bazokubaka mu myaka 15 iri imbere. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twariko abateguriye yarariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niba wipfuza kuzaja ba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri s'abone canke subscribe, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Banywanyi bacu ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.